Hello best fab, bonjour, bon après-midi, bivanye n'aho muherereye. Akaba ari Liza Carla igira neza muri ca kiganiro canyu personality. So hashobora kuba hari abakibonye irya mbere peut-être batakizi kuko tuguma tubona bashasha kuma baza. Personality akaba ari ikiganiro de rencontre aba jeunes entrepreneurs b'abarundi baba mu Burundi ou bien bavuye hanze y'igihugu mais bafise ama entreprise yabo peut-être hanze. Uno munsi rero twagiriwe bakwe ryo kugendera umu entrepreneur. Novuga ati aratubwira aho yatanguriye, ivyo yagiye ahura navyo muri business ziwe, ibintu vyagiye biramugora, amadefi yagiye ararencontra. De plus atubwire na vision yiwe aho akeneye kuzogera mu minsi iri imbere. Wowe uriko uraraba iyi video peut-être ushobora kuba ufise dans la tête kugira entreprise, kugira business wawe, ariko ugasanga uraba confuse gatoyi kubera peut-être t'as pas eu des ressources quelconques ou bien des motivations. Karibu rero mugumane natwe pour savoir plus sur l'entrepreneuriat, sur des business burundais. Au fait, tugume twunguka et karibu pour s'honorer gratuitement. Mwaramutse chimwe Paswela. Mwaramutse. Kwanza mbere ko ndabaha ikaze, mumpe ikaze kuko nabasanze ku ntuze yanyu. Baje kubaha ikaze muri Best of 257 mu kiganiro cacu personality. Murashobora kuramutsa Best Five mukababwira mukidondora en autre umwanya mutoyi. Ndabaramukije abarundi mwese aho muherereye. Nitwa mazina yanje ni Ishimwe Faswila. Umwigeme w'imyaka 23. Nkaba nkora muri ndi umu entrepreneur muri Miam Cocktail, mugabo ubu twahinduye izina ni Miam Cakes. Ku mvo zitandukanye baza kubibabwira, rero karibu cane. Yego murakoze cyane. Hama mwaje kuvuga ntuze yanyu entreprise yanyu ngene yitwa, mushobora kubwira bahaza nk'abatayizi abayumvise irya mbere, aho bashaka ku endroit aho bashobora kubasanga bavuga ati turashaka ku muntu kuri Miam Cake nk'uko mwahinduye, bashobora kubasanga hehe? Miam Cake dukora mu Ijabe, ibarabara ryo ku Mutoyi, ifasi yo ku Mutoyi. Tukaba dukora amagato nk'uko izina ribivuga. Tukaba dukora par commande amagato atandukanye, murashobora kwinjira muri Instagram Miam Cocktail, byose birahari muzobihasanga. Yuko uye twita ku entreprise ya urayifise Miam Cocktail, ukaba ufise 23 ans. Watangwa kugira lide ryari, ufise imyaka ingahe? Iyo passion watangwa kuyumvamo gute? Mu bisanzwe nayitanguye ndi muri terminal, niho natanguye kwiyumvira ikintu nokora mpejeje amashuri. Comme simvuka mu muryango wa boulanger, papa wanje akora boulanger kuva nkivuka. Ivyo akora. Ca ndiyumvira ikintu nokora, narakunda kuraba cane muri YouTube, niho naza ndaraba ama video y'ama cocktail ukuntu bakora ama jus naturel. Ndabona ko ari ibintu vyoroshe, no muhira nari sanzwe ndabikora. Ubu turi dufise abashitsi bakora akajus bakambwira ko karyoshe, rero ca mbona yuko nobikora, nokuguruza ahantu nkabikora. Ca turafashanya n'abandi, tushoboye kuraba cocktail ibintu vyojana, turabona yuko vyojana n'amagato. Naho rero twaciye tuja n'abandi turipanga, turapanga izina zose. Kandi ni ibintu nari nsanzwe nkunda, kandi ni ibintu nashaka kwikorera ikintu mu buzima. Ntarinze kurindira ngo ndonke akazi muri leta cane. Cambaho akanya ko gukora, twaciye dutangura muri 2020 ari le 14 mai, aho twatanguje iyi entreprise. Mwamwize iki mu mashuri yanyu secondaire cyangwa université mwarayize? Oya, université nanize secondaire nize économie. Hama twarabonye ko yuko mwagiye muri competition en 2022
muri Tanzania bakuya kugira mugende vyagenze gute ubumenyi mwagiye gukurayo mwasanze bimeze gute abo ingene bakora amagati no mu Burundi no hariya ikintu kirushijeho ni iki tugitangura entreprise ntavyo twari tuzi nta experience twari dufise mu gukora amagato twigira kuri YouTube rero ntitwabikora neza hariho abakiriya babishima abandi ntibabishime tugerageje kuraba no mu yandi mapeyi twabona ukuntu bakora amagato bari evuriwe rero turavuga ati no ngaho iwacu kubera iki tutogira nkabo nk'abandi ni naho rero twaciye dufataho kanya harabayeho competition sinzi ko mwayibonye pa Channel TV yaorganije competition meilleur gâteau de Bujumbura twaragiye twiyandikishije twabona umenga ntituzoburamwo place ya place 3 turakora muga ntitwashoboye gupasa muri finale rero niho karyo twaciye tuvuga ati dutegerezwa kuja kwiga kugira twongereze ubumenyi ngiye ntivyari vyoroshe cane kwa deja ubugiye mu kindi gihugu utamenyereye abantu ntumenyereye nabo ndiga muga kubera nafise agaformation gatonya ntivyangoye cane narize ni ibinyene tumubona ngaha ndiko ndagira ndiko nderekana hama navuga ati mugitangura mwamwa atari banga mwatanguranye umutahungana gute en tout cas sinibuka neza mugani na 50,000 ntiyashika 50,000 kubera ico gihe twakora turi 4 personnes rero twarateranya umwe wese yaronse tukagura ibikoresho ubwa nta na 50,000 yashika ico gihe aho nyene kuri 50,000 par exemple hageze kugira ibikoresho nihe ngorane mwagize kubera urumva koko reba ari mahera atari menshi umva hari ngamwara bati igikoresho gisumba ikindi ico dukeneye la base y'iki vyabagendeye gute cyangwa mama rose nka support y'abandi bantu ntivyatugoye kubera deja muhira twari dusanzwe dufise amamashine makenya twashobora gukoresha rero niyo mpamvu bitatugoye twaciye tuba turakoresha ayo nyene na famille yaradufashije yadusapotinga kuco twari dukeneye cose yaradufasha niyo mpamvu umutahe tutatanguje munini kwa bimwe twari tubifise tombe yanota hama nuvuga ati mugitangura gukora hacaba ingorane yo kuronka concurrence abakiriya en fait mwabigenjeje gute publicité mwayikoze gute abakiriya ba mbere twaronka yari famille nyene kubera tutari tuzwi kandi ibintu vyacu bitari bizwi donc famille habaye nk'umuntu agize anniversaire mu muryango bumva baca badushorera canke twaraza turapublia twari twagize kandi turapublia abantu batangura kutumenyera buhoro buhoro ni naho twaciye dutangura kwandikisha izina kebuke mwatangwe mwakoze bangahe tanko uri wenyene tanko mwafashanya no muhira oya twari 4 ico gihe muri 4 hama ubona aho mugeze ubu dusigaye turi babiri abandi babiri baravuye nko kumva zitandukanye ariko nubwo mwagabanutse amakomanda agenda neza ego ahubwo ntari twidoga en fait kwa muri communication muri bakeye muca mugerageza kuraba ingene mu départage ego hama abakiriya cyitwa ko mu mufise wowe uvuga ati na uwenda afise abakiriya biwanje uvuga ko ari nk'abangahe uvuga ati iyi ni liste yiwanje nyene ni benshi antuka ni benshi naho harura ngo okay hama ngavuga uravye aho watanguriye naho ugeze ubu ni ikihe kintu uvuga ati tuba cyakubereye intambamyi mwene uvuga ati iki iye sinabona ko yuko nosove na kukirengana
ariko wenda ndashima kuba narakirenganye. Nico nyene cyo gukora ikintu ciza, kuko mu ntango twarakora ibintu ntivyari vyiza cane, twabona umenga ntavyo tuzoshobora gukora narya ama cake design, twabona umenga ikintu tutazoshobora. Nk'umuntu agwaye commande, umukiriya agwaye commande ati nkorera par exemple ikirato, nabona umenga ni ikintu ntazoshobora naho nzociga, mugabo ubu ndagikora, ikintu cose umuntu asabye ndagikora. Ko nta nteya nabonye ufite ama design mugira ikive IPF taratese cyane. Donc umva ni intambwe ishimishije kandi mwageze ko cyane. Nk'ubu uyiga tumure ko murayikora bimufita nk'umwana ungana gute? Cyangwa ati nk'ubu turashaka kuvuga ati turafise nk'amakomande menshi kuno munsi, ni nk'aya uvuga ati vraiment ari menshi ari au-delà nyene uvuga ati ayo tuza kuruha sisi ku munsi 10. Amakomande 10. Yego, naho urumva ça dépend n'ukuntu abakiriya bagiye baratanga amakomande yabo. Amagato en fait turagana nk'ubu tugiye kuyagura ugasanga ntuzi satisfaction y'umukiriya wawe, akaza hagira commande gusa ugasanga après yarayiguze cyangwa yagiye kuyirya nk'uko bakubwira avant ntiziryoshe nzigizeme, ugasanga uvuga ati yo bashyiramo amakreme menshi, bumva tunenge bakadutora. Mubigenza ko tubwira mugire dogere nyene uvuga ati wese umukiriya wanje gusaba commande muramubaza ati mukeneye ntuze kamwe nyinshi, mukeneye tubigenza uko cyangwa muba musanze muzi dogere mugezako? Mu bisanzwe tuba dusanzwe tubizi, kubera majorité y'abantu tumaze gukorera amagato barashima. Rero nta uraza avuga ngo creme yari nyinshi canke pate yari trop sucré, benshi barashima nduka. Hari manishima hama hari igihe usanga nk'umugize nk'amakomande menshi, di commande cyangwa iki ntibirashikamo bivuga ati mwarengeje délai y'umukiriya, cyangwa umukiriya aze avuga ati kubera iki mutaraheza, cyangwa nyine mwama muri punctuel muragerageza ku buryo? Turagerageza mugabo birashika mugasi kenshi. Birashika. Ngo batangara cyane kuko ndikuguretse ko n'imyaka yawe se biraryoshe. Novuga ati mukira nk'abakiriya ba mbere mwumvise gute? Kandi ikindi naco pour l'instant ni ikihe kintu mukora hamwe muvuga ati vraiment ndashaka kuvuga ati ikintu kiri unique kuri jewe par rapport y'abandi bapatisi? Pate y'indani iri unique, en tout cas byose biri unique, pate, décoration, isi yuko ndi unique ngaha. Kandi niyo mpamvu nashatse kuja kwiga kugira ngaha mu gihugu cacu dushobore gutera imbere mu cerekeye patisserie. Rero niyo mpamvu nagiye kwiga kugira ndabazanire bishasha. Hama novuga ati turiho ku musozo w'ikiganiro, novuga pour l'instant abaje bashaka twumviriza, kandi vu que ufite imyaka mike 23 ans, c'est mike gusa, en tout cas urageza aho wikejeje kuri iyo myaka yiwawe, kandi il y a plus de jeunes turaba wewe nka la jeunesse burundaise, ni ikihe kintu wobwira abandi ba jeune? Peut-être wewe warasohotse muri zone yawe ukavuga ati ndagiye kugira kurondera, bavuga ati akanyoni katagose nk'akamenyi yabwetse, kandi nawe nk'ako kanyoni uragenda kurondera ubumenyi ahandi pour wubake ntuze yawe, empire yawe, wubake carrière yawe. Ni ikihe kintu wobwira la jeunesse kugira ngo ubankohaje bahe une sorte de motivation? Ico nobahanura nuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora, kandi bareke novuga gutinya. Ico bumva bafise bokora canke ikintu, kuko umuntu wese afise passion yiwe, afise ikintu asanzwe afise mu mubiri w'Imana yamuhaye. Rero bogikora, kandi apana kurindira ngo mpaka ndonke akazi muri leta canke iki.
donc bahaguruka bagakora bagakura amaboko mu mpuzu kuko kenshi uravye nk'ubu buzi bwacu usanga wikorera waragize antuka karagushikana kure co nobahanura haba nanirengagiza ndabona amasaha kabiri namwe aba ari imwe cyangwa n'ibintu zose zitandukanye ni zibiri zitandukanye zose gusa uwize hariya muri Tanzania yego ni zibiri zitandukanye hariho cake simple donc n'izindi za mariage zama etage kwa neza. Okay, so guys mwabibonye no twagendeye ka nzeya entreprise ya cupcake novuga yam cake voilà none cupcake muri caption hama amagato yiwe sérieusement sinzapanga ntayiri ndaza kubagira compte rendu par contre muranayibona akora amagato même à l'œil twarayibonye ko agreshe cyane kandi birenze so uno munsi nahishikiye pouvoir kandi ntimuze mutinye kugira commande tukuma turye gâteau yiwe kandi on va donner des points pardon ikindi nanibagiye cerekeye izina nayo giye tugitangura kuza kutubwira après irya mbere yari Million cocktail rero tugifanda projet twagize cocktail kubera nari mfise novuga experience yo gukora ama cocktail niyo mpamvu twaciye tugira cocktail mugabo ntitwashoboye kubandanya tuzikora twaciye twispecializa ku magato ni nayo mpamvu ubu twaciye ubuye cocktail nta muntu nzomukora ni juste amagato yego